Iciyumviro cyo kushinga umugambwe novuga abandi bonyibutse nihagira ico nibagira kuko byaze turi benshi duhanahana ivyiyumviro si ibintu byavutse ku munsi umwe gutya ngo kwa mbere cyangwa kwa kabiri cyangwa kwa gatatu twese turahagurutse turiyumviriye ngo dushinga umugambwe haje ibintu turaba igihugu kumwiko ibintu biriko biraba mu gihugu iciyumviro catanguye hagati nibaza hagati y'umwaka wa 2006 kuko umugambwe washinze nkuko muvyibuka muri Kigarama 2007 icabitumye nuko muri uyo mwaka wa 2006 naho abarundi benshi batashutse babibona bamwe barabona yuko CNDD iriko iratwara Burundi ahantu hatariho kandi ahantu hazodushikana mu manga iyi mubona turimwo bamwe barabibona turi mu babibona yuko ari ibintu bitagenda neza muribuka ngira ni mu ntango z'umwaka wa 2006 muribuka bimwe by'aba FNL vy'imuyinga hari ikintu kidasanzwe urabona baje gutora abanyororo bakaja kwicira hanze burya umunyororo naho yoba yakoze amakosa burya mu bisanzwe mu gihugu kigenda neza kigendera ku mategeko burya umunyororo abari mu mutekano kuko ni igihugu kimucunze mu bisanzwe ntaco mushikiye nka bene bijye ibintu bene ivyo bikaba si ibintu bisanzwe mu nyuma haraza bimwe vy'amakudeta Ndayizeye Kadege hanyuma muribuka umushinga naye Alexis Ndwije yagize amatohoza akavuga ati ibintu sivyo kandi hari umugambi yari kudeta itariyo yakozwe nabo kandi barashaka no kugira igitero twovuga mu mvugo y'uno munsi igitero c'ifeki ku ngoro y'umukuru w'igihugu ariko ntivyari byo mugaca ari citwazo bashaka gukoresha kugira bafunga abantu ivyo byose bitanguye kuza biraboneka n'ibindi byabaye byinshi dutangura kubona ivyo mugacu hari habaye amasezerano y'Arusha yari yashize abarundi mu cizere yuko tugire tuve muri za ngorane za njyane zamaze imyaka myinshi injyane zifatiye ku moko naho dukoresha ijambo amoko abahinga bo baravuga ati sa moko injyane tubivuga uko biri hagati y'abahutu abatutsi kuko nibo bagwanira ubutegetsi nayo abatwa twaba turiko turabarenganye tugiye kubavuga ngo nabo bari bafise uruhara muri ivyo bintu amaraso y'abarundi benshi yasesekaye muri iyo myaka yose hanyuma haraba amasezerano y'Arusha twese turi mu cizere yuko Burundi kumbure bugire bwogorore narijya muri ayo masezerano abari muri yo bemeranije yuko mu vy'ukuri ikibazo c'u Burundi si kibazo c'amoko ni kibazo ca politike mugabo abahanira gushikira ubutegetsi bakoresha amoko citwazo kugira bahashike abahutu bati twebwe nitwe turi benshi tutubizwa gutwara kuko niko demokrasi ibivuga abatutsi bati twarabonye ivyabaye ku babanyi bahariya turakeneye kwikingira mwaratwishe bacafise imigambi yo kutwica no kuvuga yuko natwebwe tubwiza ku ndabigize
mu mfunyafunyo muri resume twavuga mu gifaransa mugabo mu by'ukuri ni ico imvugo ni nk'iyo ku buryo abashitse ku butegetsi bose baritwaza politiki y'u Burundi yacishingira ku bintu by'amoko ntishingire ku bumenyi bw'umuntu ku byo ashoboye umurundi ntasubire kuba umurundi akaba umuhutu akaba umututsi akaba umunyabururi akaba umunyamuramvya akaba umunyamukirundo ntasubire kuba umurundi ku buryo mu byaha byose byakozwe muri iyo myaka umuntu yishe umuntu ntiyitwe yuko naka yishe Ndereya yishe Yozefu yishe hari umuhutu yishe umututsi yishe umuhutu abahutu barisha abatutsi barisha abahutu imvugo ikabiyo gushikaho umenga umuntu ku giti ciwe mu Burundi umuntu ntakora icaha ku giti ciwe kandi abihanirwe ku giti ciwe umuntu akiba bamufata bamubaza bati ibyo ni biki ni babatutsi bampoye ko ndi umuhutu ni babatutsi basubiye ibintu bene ibyo igihugu ntigishobora kugenda ibyo byose tukabisubira none Uburundi tuzokwama tugendera kuri ibyo umurundi ntacitwa umurundi iki gihugu cacu nta na hamwe kizoshika igihe tuzokwama muri iyo nzira niyo rero muri rusangi ico kintu ca mbere ntiwashinze umugambwe bitangura kubazamwo ati ibi bintu turaba uko dukora twubaka umugambwe nsubiye inyuma gatoya ko murabe n'inyuma yarusha naho bavuze bati nibyo twabonye ko si ikibazo c'amoko ni ikibazo ca politiki nikibuza yuko burya imigambwe yose n'ubu mu birabe neza n'imigambwe inyuma naho ku majambo bavuga ngo abarundi twese turazi yuko bavuga ati ujya mugambwe uravye neza abahutu burya n'abatutsi kandi ukabona bati twebwe turiko duharanira agateka k'abahutu abatutsi ntibagaruke kutunyaga ukamengo ni igihugu cawo kutunyaga abandi turabatutsi tukiri umugambwe ukingira abatutsi naho batabivuga gutyo mu majambo mugabo twese abarundi turazinanye bikaba ari ico niho tuvuga tuti igihugu ntigishobora kubakwa gutyo nta terambere rizohaba igihe tutazovuga tuti ujya muganga arafise ubuhinga bushobora kudufasha guteza imbere amagara y'abarundi turabe uti avuye aha umuhutu n'umututsi n'umunyabururi niki ivyo bikatuzamo murabona aho igihugu gishitse uno munsi mu mwanya ndiko ndavuga sindinda kuvuga byinshi ko murazi biriko biraba mu Burundi murabo igihugu kigeze ubu baragenda mu buzi bwa leta hari abantu umuyobozi ukibaza uti uyu muntu yaragiye mu ishuri arazi ibyo ariko arakora kandi ukabona by'ukuri ko atabumenyi afise muri ako kazi kiwe yashyize guta kuko ari umudede
tuvuze rero ivyo, ikindi twaciye tugiye kure ukacuvuga uti ikibazo c'Uburundi mu vy'ukuri kandi gitewe n'iyo politike y'amoko n'umutekano. Umurundi ntatekaniwe, kandi umutekano ukone tuwumva si ujya mutekano wo kuvuga ngo ndaryamye nta masase numva, ni umutekano muri rusangi, umutekano ukingira umuntu mu buntu bwiwe bwose. Ni ukuvuga n'ivyo umutekano wa misi yose, kumenya kutaha ugasohoka ugataha ukaja ku kazi ukabuza uti nta kinshikira, hari inzego zinkingira ni haba umusuma umubandi munyicanyi agira ica ashaka kungirira nabi, ndazi ko igihugu kinkingira, hari uyo mutekano. Mwana n'umuntu ari mu nzara avyuka avuga ati mbe uno munsi ndabigenza gute, abana bafungura, nta mutekano afise. Udafungura udashobora kugaburira abana nta mutekano. Ugwaye ntumenye kwivuza, ntumbone kumwe nubigenza kugira wifuza, nta mutekano. Udashobora kurungika abana ku ishure bikuraje ishinga, nawuza amafaranga ya Minerval, nta mutekano. Ni muri rusange, ni kuvuga ingorane z'abarundi dufise zose umuntu arashobora kurishinga mw'ijambo rimwe, umutekano. Nico gituma dushinga umugambwe izina muribuka yuko ari umuhari uharanira umutekano, Mouvement pour la sécurité. Igihe bariko baranka ko kutwemerera gukora imbere y'amategeko, baza baritoraguza utuntu ngo genda iki niki, barateba baratubwira ngo kuramwo iryo jambo sécurité, ko sécurité n'ivy'igihugu, ni igihugu kijejwe sécurité. Ariko abariko baratwankira bitwa force de défense de la démocratie, force de défense ni igihugu kibijejwe. Mugabo turapfa mugabo kwa kugira ndabibutse yuko ikintu cari ku mutima cyane cari ico, nico gituma mu mfunyafunyo byose twabishije muri iryo jambo, izo ngorane zose hakuza turazidondagura umwanya wose, ukavuga ati mu by'ukuri ingorane z'abarundi diri muri iryo jambo. Ikindi twaciye tubona kandi byose bikomoka kuri irya politike y'amoko itera izo ngorane z'umutekano muke, uko twebwe muri MSD tuvyumva. Hari n'ikindi byavyaye uguta ubuntu, twiravye mu maso abarundi tukubauka tukiraba mu cirori, twarataye ubuntu mu buntu byinshi. Hari ibintu dusigaye dukora ukamengo nibisanzwe, kwiba nibisanzwe, urasahura umuntu nibisanzwe, ubona ko umuhinga ko wabikoze ntufatwe ntugire iki, ufashwe naho ugatanga igiturire kagenda. Abantu kubera bari ku butegetsi cyane cyane uho birakaze, igihugu twaragishikiriye, ndafise ububasha bwo kukunyaga. Uraja kunyaga umuntu mutwiwe yabiri icuya, ariko umwigenza ko gusa. Ibyo byose no guta ubuntu. Nodadagurana byinshi namwebwe muzi mbona muti nta buntu bikingana, ni bimwe tuvuga nta ikizira nta nikihari.
twarataye icyo kintu cyo kuvuga ati iki kirazira ntigikogwa. Ibyo byose nk'uno munsi abarundi boba bari Burundi bariko baranyumviriza, bariko barambona, ngira bo nyene ni wowe ku mutima bariko baravuga bati aho wowe uri kure, hari ibyo utazi utabona, mbwa naho turi kure turafise inshuti hariya turazi ibyo barimo. Ibyo byose bituruka kuri ibyo. Intwaro ya CNDD yoyo yaravyunyuye. Haraza rero ibyo muri rusangi rero harandiriye kubera twatevye, nivyo byatumye tuvuga tuti reka tugerageze. Kumbura abantu bariko turiko turabivuga gutyo, hari nk'abantu bavuga bati erega bajye abantu bararota, hari ibintu bavuga ngo bararota. Mbwa yabivuze urongoye MSD mu France, erega bitangurira ku ndoto, utarota uba wapfuye kwera. Si bibi rero kurota, gukora ineza, kubaka igihugu. Naho rero twavuze tuti twubake umugambwe ushira imbere ubuntu, ushira imbere Uburundi, urikiramwo umurundi wese yumva ko ari umurundi. Ibindi birakuraba, uri umututsi, uri umuhutu, kandi nta n'isoni biteye kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba umutwa, nta n'isoni biteye, kandi nta no kuvyishimira. Wishima ngo uri umuhutu cyangwa wishima ngo uri umututsi cyangwa wishima ngo uri iki kabuki, warabishatse kwanza wewe wariremye ngo ndavuka ndi umututsi cyangwa ndavuka ndi umuhutu. Nico rero ntarandiriye n'imigambi rero dufise kenshi ishingiye kuri ivyo novuga ijya mico. Nico gituma n'ikindi kintu tuvuga tuti ntiturinde kuja kurondera mu mahanga inkingi y'ibintu byotuma dushika kuri gusubira kubaka Burundi, kubunagura imico y'ikirundi. Bijya tuvuga ubuntu, ubushinga ntahe, iteka, guca bugufi n'ibindi, bijya byose birashobora kudufasha. Je mpora ntanga akarorero, kandi mpora ndabibwira n'abazungu bamwe turiko turaganira, iyo bariko baravuga nka demokrasi ko ariyo duharanira, abantu bibaza ngo demokrasi n'abazungu bayemvanse, n'abazungu bayizanye. Hariho twariko turaganira, rimwe ndamubwira dufatiye namwebwe abazungu demokrasi uko muyumva, imishinge ya demokrasi kenshi mu bazungu ni liberté de parole, liberté de pensée, hariho justice indépendante, ubutungane bwigenga, hariho n'ibindi nka bibiri. Ndaguha akarorero iwanyu, liberté d'expression. Turazi iwacu mu mico y'ikirundi, atari mu mico y'aba batwara ubu, mu mico y'ikirundi ijambo kirazira kwima ijambo umuntu arisabye, kirazira. Nimurabire nivyo biri mu mico y'abarundi ya kera. Nimubirabire kuri aba badutwara ubu baza baritwaza ngo ngo ivyo neza, batwimye ijambo imico yacu iduha. Numva rero demokrasi mu Burundi turafise aho twagendera.
ushaka kugarukana demokarasi mu Burundi tugaruke kuri ivyo. Kirazira kwima ijambo umuntu, kirazira kwima ijambo urisavye. Kandi murazi n'ibindi mu Kirundi tuvuga, urashobora kugaya ivyo umuntu yavuze mugabo ntugaya uwabivuze. Hari indero iruta iyo yerekeye liberté d'expression. Akandi karorero namuhaye, namubwiye nti mbega urazi yuko iwacu kera nk'umuntu agize ingorane n'umutware w'intara kanaka, tuvuge akiruka agahunga iyo ntara, naho abo sinzi ko nobita abasirikare w'uyo mutware baba bariko baramukwirikirana, mugabo bashobora no kumurasa n'umwami, ariko amaze kujabuka urubibe rw'iyo ntara yabakize, nabo bashobora kumurasa n'umwami bamubona, carazira. Niko vyari bimeze iwacu imyaka ibinjana imbere yuko haba Convention de Vienne itugenga benshi muri twebwe nga Convention de Vienne ikingira impunzi. Twari dufise amategeko akingira impunzi. Convention de Vienne itaranaba, ibinjana n'ibinjana imbere. Notanga n'ubundi burorero, mugabo cyo nashaka kubabwira nati, iyo turiko turavuga demokrasi turafise mu mico yacu y'u Burundi ivyo tuzogenderako. Ntitukeneye kwiga Aristote, ntitukeneye kwiga Voltaire, tuja mu mico y'ikirundi turafise ivyo dukurayo. Nivyo MSD ivuga. Nukuvuga rero mu migambi yacu yose dushaka kuzoshingira kuri iyo mico y'ikirundi idateye kubiri washaka n'imico y'ibi bihugu tubamo, kuko kugira ijambo iwacu nabo nyene barabivyo, nabo nyene bavuga ubutungane bwigenga. Namutanze akarorero mu Burundi duheruka ubutungane bwigenga, ari aba dutwara no munsi badutwaye hirya y'ejo, badutwaye mu myaka batarashikira ubutegetsi. Nukuvuga twataye ibintu twari dufise. Muri iyo migambi rero turafise rero niyo tuzoshingirako ivyo vyiyumviro, nibyo tuzoshingirako tuzoronka umwanya wo kunonosara kuja mu idonido imigambi dufise MSD kuvyerekeye intwaro y'igihugu, ivyerekeye ubutungane, ivyerekeye ubutunzi biriho turabifise birateguwe. Hazoshika igihe kumbure tuzobiganira mu idonido igihe cavyo kigeze, kuko igihe cuno munsi urugamba nuko dusubira mu gihugu cacu, tukagenda tukacubaka, tukaja mu gihugu cacu tukagisubiramwo duhagaze, tutabundabunda. Muri rusangi novuga ko ari ivyo noheza mvuga twibutsa yuko ari byo nkoramutima by'umugambwe MSD. Murakoze.